Ano urazi ko abantu badahora batinya urupfu. Je ndatinya urupfu. Nta kintu ntinya nk'urupfu. Maze kwiyumvira ko je umuntu w'umugabo ngana ukuntu nzi umugore n'abana banje nta nakimwe mbuze ntawe nsaba nkumva ko ejo nshobora kurara muri morgue muri frigo nkanye baza kumpamba mbore kandi ngende utakigaruka n'ibintu nzoba nararondeye ngaha sinzogaruka ndanabirabe umaze kumva ivyo bintu uhiga umusitari nka bitugana ugenda nk'igipupe ntuzi n'ivyo urimo ejo ntuhazi ubigira igipupe gute ngura umusitari je menye ibinyene vy'uno musi ndiko ejo ntahonze ariko ugaca wigira umuntu watari bu umuntu asanzwe wa muntu we uburabaho hanyuma nihagera igihe wakuzanye za gutora ugenda amahoro. TV mukishan kumana kuri na kiriki Fanny Immeuble sara bikora neza afata sana neza muri no mutse ndatiye abatumire navuga abatumire bakazi abatumire bakomeye nakinyi ba filme nimbukurikira filme zo mu Burundi kandi ukabona zikunda ndibaza ko uri kurayikurikirana cyane rero niwe ndabafite ibintu muri kuri Basi TV bandikirane tukiganire batubwire nyene bishasha baturyohere turabaryohereza umunsi ndabizi bandabadukurikirana rero muri subscribe ni mutarayikora maze ko ari kuri like share mutugira comment za imatikoze priority tukorera ko ya Abel NDUWAYO ndabaramukije mahoro bakiriye mubaramutse byonyine mahoro abantu mwese muri bisi je numvise ngo yitwa ngo ekobisi abantu bose muri no bisi ndabaramukije yari muri bisi ni ekobisi nyine abantu muri no bisi mwese ubusanzwe abanwanyi banyu bose muri subscribe bagize subscribe bari muri bisi yanyu ego basi nawe turakora mukije tubona kwakiriye unabaramutse jambo neza mitabandi Linda byonyene ntiwabatijwe turabatizwa gushaka narabatijwe amahoro Linda okay yani Linda tubona muri Indyarya mbe Linda Indyarya uko wari witeze ko ishika mu mitima y'abantu ko barabashikiriye yego muri rusange uri kurabiraba ko wari uvyiteze wari witeze kwizana niyo yazanye yego cyane mbe Linda intambamye maze guhura nazo muri filme nize sinavuga ngo ni nyinshi nkeya nyene nuko nyene ushobora gukina nk'ikintu bakaca abantu bakwanka bibaza ngo niko umeze cyangwa bakakwiyumvira ukundi kuntu utari je nibaza ko gukina ari ukwigisha nibaza ko bijya mukina ni message muri kamarado niko ndavyibaza yego cyane abari message tuba turatanga siko tuba tubayeho mu buzima busanzwe mbe muhira ukinye filme bavyakiriye gute nko uvuze ngo haratavyakiriye neza abo bari abantu basanzwe canke ni mu nzu nyene mu bigitangura nyene baravyakiriye nabi kubera natanguriye nyene kuri komedi imwe ya Adresse nyengeza akagaho musigitana komedi ya Sara yari rero ni babifashe nabi bibaze bavuze ngo ndiko namamaza ubumaraya ukohonye muga mu nyuma barabitahura nyene barabona nyene ko atabari ivyo ya tugaruke gato kwa Abel NDUWAYO twarabonye poste yawe ejo aho avuga ngo abantu bose bafite ama TV online ngura bahaye uyu munsi niyo mpamvu twashitse na hano mbe uranavuga ngo wanka ko ngo umwaka urangira ngo abantu baze kwiyumvira mbe hariho abantu bo utari bwahe ibiganiro baba barakuvuga nabi kubera turabaye ibiganiro mu by'ukuri jewe ni benshi bipfuza ko ndabaha ibiganiro ariko vyarananiye kubishora uko bibaha bose uko bangana ari no mpamvu niyumvira ati reka basi mfate umunsi umwe nirigwe ngaha ebana no kujya sindajya nta kujya duhere saa moya umuntu wese yumva yipfuza ibiganiro aze dukorane kandi baje batari bake mu by'ukuri sinashatse kinyine ko noheza umwaka nk'ifisi ideni y'abajournaliste y'abanyamakuru bambona nabi kuko ari benshi batangaza baranyandikira nguragara ngo si vyiza ngo sigaye umeze nabi nta kuntu umuntu gwamagara agusaba ibiganiro umwime ntumwumve ntabwo ari vyiza ndavuga ati bo reka nzoyifatira umunsi kubera vraiment ku myanya yiwanje n'akazi ushobora kuronka imyanya y'ibiganiro sino bishobora mugo nkubona isemo guhiba uyu munsi
ndibaza ko ndakuye mu isheke gatoya. hama abantu baba bagara bakatwima ibiganiro nabo wo babwira iki? Ntaco nababwira kuko bafise ukugara muri bo sinoshaka kubakuramwo n'Imana yo nyene ifise inguvu zikwiye yarabarekeranye. Urumva Imana ifise inguvu zikwiye zose yarabarekeranye kandi Imana ishatse yovuga ati kugize inguvu ndakumanuye canke ndakugize uragwara uhere mu nzu yo bishobora mugo yarabarekeranye uko kugara none gashamba je no cangiriki gusa si vyiza ko tugara kuko burya abastari turabantu nk'abandi ingwara zije zitushikira twese haje corona ziradufata haje grippe nk'ubu hoba hadutse grippe twese turafatwa igihe camurara kije twese turafatwa ibiki nibiki vyose turacari babana nende dutandukaniye he n'abandi bantu turi ico kimwe ahubwo gusa turabana Imana yahezagije kuba dufise ibintu tugaburira abantu bakabinezerererwa tubahanura mugo turi abantu kujya nyene jeri Imana imfashe sinzigire mbona ko nabaye wundi muntu nzogume ndi Abel ngume ndi wa wundi abiyumvire ko je nabagaye ko mumbabarire kuko turetse gukina sinema umuntu afise n'ubuzima bwa misi yose abamo ndafise ibikorwa byanje nkora bimfatira ugasanga ntibikunze kompa abantu biganira ariko nimba Imana yangize Abel ikangira jewe ku buryo mfise abantu banyipfuza bandondera ati mikiganiro nukuyishimira d'abord uko yangize jewe hakaba ari ico mari abantu hakaba ari umuntu avuga ati hamwe mu mikiganiro wongiriye neza si abantu ari bo bose kuko iyo bara abantu bari bo bose bamwirabara bose ari abantu kweri kimutagenda mushira kamera abantu bose mubonye mwibarabara mugo mukiyumira ati Abel dukiganiro Imana rero yarangiriye ubuntu ikampa iryo bako canke ayo mahirwe yo kuba muri abo bantu barondegwa numva umengo sinoca ndabigaramwo nshefata abantu nabi oya mugo gusa ntabonetse n'umwanya uzobaye muto muzontahura kuko nabiberetse abantu bagara mwavyumvise ntugenza bwe ko turi kwisi ejo raponyoka ukavanga kandi bagusigara ari abantu urazi ko abantu badahora batinya urupfu je ndatinya urupfu nta kintu ntinya nk'urupfu maze kwiyumvira ko je umuntu w'umugabo ngana ukuntu uzi umugore n'abana banje nta nakimwe mbuze ntawe nsaba nkumva ko ejo nshobora kurara muri morgue muri frigo nkanye baza kumpamba mbore kandi ngende utakigaruka n'ibintu nzoba nararondeye ngaha sinzogaruka ndanabirabe umaze kumva ivyo bintu uhigira umustari nka bitugana ugenda nk'igipupe ntuzi n'ivyo urimo ejo ntuhazi ubigira igipupe gute ngura umustari je menye ibinyene vy'uno musi ndiko ejo ntahonze ariko ugaca wigira umuntu watari bu muntu asanzwe wa muntu we uburabaho hanyuma nihagera igihe wakuzanye za gutora ugenda amahoro atankurikize yababwiye nimba murabumva mwumvise ni Abel NDUWAYO twabonye yari yatumiwe yari yagira ibibako ryo gutumikwa nkuko natwe twarabatumire basanzwe ariko we yari umutumire akomeye murazi ko nakomeye n'umukinyi wa filime akomeye cyane aho twari muri lancement officiel ya Fanny Lavine navuga ko ari bename aho batwereka ya Mede na Fanny Lavine aho batwereka ya filime yabo Peter na Diane ya mbe Abel wari hajya iriya lancement ibonye gute? Lancement ko nayibonye yari lancement nkuko n'izindi nyene zikoko je nayibonye neza ko yari n'ahantu ha VIP da muri Mata Hotel hari akaze catubonamo akabijya ka gato nyene gato zo mutipe yitwa Kijaja ahubwo muzoze muraja kumushorera rega nijya ni publicité nyene rega nawe kuzizana yashaka abantu babimenye kugira muzoze muraja kumushorera Kijaja ararenze n'umusore abikora neza agakora gato neza bagira mariage murondere Kijaja nana wewe ngira ngo murakorana ushigira kumugira n'umwana mwiza n'umujene novuga ni nk'umustari n'umustari akunda gukorana n'abantu bose kujya yaje hajya na jiwanje yoja turakundana turazinanye vraiment n'umuntu yitaho ibintu byose namwe bw'ubwanyu ndazi mumenyanye ahubwo namwe bwe ahubwo ndabatumye muzoze no kumikiganira ariko kazi yabereka ingene akora amagato meza nzobaha ama nimero nta kibazo abereka ingene akora amagato meza abantu bahamenya hakorera ubonye kiye ko cha lancement officiel ucakira gute muri wewe canke no muri rusangi ku bakinyi ba filime ubahamagarira uko no cakira ni neza kandi ndankuraje abantu bagiteguye kuko aho bigeze ubu mu Burundi urabona ibintu dukora byose dukora duhomba izi lancement dukora zidutwara uburyo bagiye abantu ndababwira ati vraiment félicitations mwari kokoye kuko hagiye uburyo bakoresheje ntabwo bagaruje ivyo bimenye je nabanagiza ama lancement amahera utanga yose ntayuronka gusa ico dukora kugira ico gikorwa wakoze kizana ni nguvu ugize lancement
sinema ni vyiza ko abantu bacabana ati hariho sinema nshasha igira isoko yasohotse nzoyirabahana kugira bigira inguvu kuko abantu babafashe bayirabe kuko babone ko bagize effort gutegura ahantu hajya heza muri Mada hotel ahantu hazima nka kujya mbe ni Mada cyo Marita ahantu nkahajya kuvuga yuko ahantu nkahajya kugira bahategure bashatse sinema yabo izogire kure ikundwe ni Abel NDUWAYO nyene twamunya kina muri filme navuga ko ngiro nawe uri nk'umutwe wa filme Indyarya series filme uko mwayiteguye mu bantu bonye ukuntu bayakiriye bayakiriye uko mwari muvyiteze niko mwabisanze bayakiriye neza kuko ndabirabira ku makomantere batanga barashimye ku gikorwa twazanye gishasha cyo kugira abantu babahemu kugira bahinduke kuko hajya tuba dushaka abahemu bahinduke kuko Indyarya n'umuhemu urumva bayakiriye neza kuko ku munsi nimba turonka ivyombe bitatu biramaze turashima Imana ukuntu bayakiriye bikurabira mu Burundi hari hakarusho genre bariko baritahura ku kintu kijanye no guhira filme mu Burundi ego barabikunda kurusha uko byahora bimeze felicitation abarundi murakunda filme reka tugaruke gatoya mbe nirinda twabonye kina muri Indyarya series wakina nyene uwerekana uburyarya ku buryo usiga indya urya mu madame est-ce que no mu bundi buzima busanzwe nta bantu bashobora kwibaza ko bari kumeze cyangwa ndi kumeze sanzwe ari Indyarya siko sanzwe meze kwe kugira ukiri ibintu nkabijya none byarakoroheye gukina byaranyoroheye buke ubwa mbere byari byananiye kubera atakomeze muga cyangwa Indyarya nyene sanga n'abahungu bazoshobora gutinya kuguturukira ati cyo mukobwa n'umugesera kandi atari ko sanzwe meze byarananiye no kuri byarakugoye byarangoye muga kubera arakazi nkunda bica biragira birakunda yarinda reka tugushimire cyane merci beaucoup kuri aka kanya wadutije murakoze ngira kantu bwiye abantu ko badukurikirana nagomba ndababwire ko bogenda kuri channel ya Abel NDUWAYO bagakurikirana Indyarya n'izindi filme zicako ziraryoshe cyane bakagira amakomantere babivuga na sapone byose merci beaucoup namwe tubasabe mugira akajambo mutubwiye hagiye abantu bariko badukurikirana abantu bose bari muri no bisi twari turimo nabwiye ati bye bye hanyuma mugende murabe ibintu bya Abel NDUWAYO mugire na subscribe partage kugira ibikorwa byacu bigire kure mukunda ibikorwa by'abarundi murakoze merci beaucoup reka tubashimire mwese hamwe muri rusangi mwakoze kudutiza akakanya namwe mwese mwadukurikirana turabashimiye cyane mwakoze kudutiza amatwi munaduhe n'umwanya wanyu mudukurikirana dushigikirane genda kuri channel ya Abel NDUWAYO utibagira kuri Ecobus TV nimba utarakora subscribe ikore mureke inziko mureke umutima mubi dushigikirane dukundane muri rwa rukundo nyene abarundi maze ko dukundana ndabakunda cyane kuri mikro ya Rikeri keke niyo bye bye